Abantu mwese aho mudukurikirana nibaza ko mukomeye. Uno munsi Limo TV yakoze ikiganiro yabaga umwigeme yari Bujumbura, yatanze message ikomeye cyane kuri la diaspora, abantu b'abarundi bari hanze. Nimwumvirize, ni message ikomeye cyane. Murakoze. Ego. Hanini nariko ndavuga ku kintu cyo kugaruka mu Burundi. Tugende ego ni ibintu byiza cyane kuja kurondera ubumenyi, ukaja Canada, Etats-Unis, Angleterre, ahantu hose. Tugende turondera ubumenyi, turabe ingene bateye imbere, bishobotse tumenye aho turondera aho baciye. Hama tugaruke Barundi, turabarundi. Imana yaduhezagije kino gihugu, reka tugikoreshe, reka tukigire kujya nyene ugiye muri Canada, ugiye Etats-Unis, tuvuge mu ijuru. Reka nabo baze bumve baje mu ijuru bashitse mu Burundi. Reka duhaguruke twese, twebwe bajene, tuze hano twese tuzana ikintu cacu. Imana yaturemanye ingabire twese kandi turabishoboye, dufite umutima wo kwitanga. Kandi ndazi yuko si twebwe twenyene baruzuye ku isi, abarundi bafite umutima wo kwitanga. Rero nagira ndababwire mwebwe Barundi, nimuherereye ubuzi buruzuye muri Canada, muri Etats-Unis bwaruzuye gusa. Mu Burundi naho buruzuye, barafite abantu babukora, nta bakozi babuze. Muri Canada, mu Burundi naho ndiko ndavuga ati mu Burundi turabakeneye. Mu Burundi dukeneye abakozi, dukeneye mwebwe. Genda wige, genda urondere ayandi skills, ayandi amataktike yose ushoboye uyazane mu Burundi. Mu Burundi ho dukenewe. Hari akantu kavuga ngo victims recite problems, leaders present solutions. Hanini twege tugiye turavuga ingene twabayeho nabi, ingene dukenye kugira dusabe aide. Oya, uko si ku muntu atera imbere. Twege abona aba victime bama bashaka kumva ko baragowe, baragize ikibazo, kwama bakubona nko kumengo ujya mu ntaragowe. Ariko reka twabarida, reka tugende turondera ama solution. Umuntu ntuzogende kubwira ujya muzungu ati turagowe, gufungura sada. Ugende umuzaniye solution, umushire imbere inyishu, hamazoca gufasha. Abazungu kanini ikintu baturusha ikintu c'ubwenge. Dukwiye kuca twiyumvira solution hamaze kuba ikibazo, hama tukagenda tukerekana solution, hama hakaza ama support menshi bakadusupporting. Ico nico dukeneye. Rero twege Barundi muri hariya, ivyo murimo vyose mureke kwigira aba victime. Ego muri aba victime mwabayeho ibintu mwabayeho ubuzima bugoye, hariyo n'abandi ngaha ino mu Burundi ariko aho ubuzima bugoye kano kanya nyene ndikunda. Ariko hageze ko duhaguruka turondere solution, nivyo dukeneye. Ego hama ivyo vuze nivyo, kuko jewe ndababona barafise ingorane nabo nyene, baragira ibibazo. Suko umuntu aba afise amafaranga menshi ngo ntaba afise ibibazo. Ivyo sivyo, abantu baravyihenda kwa mahera sinibwo ntabukuraho ibibazo. Ikintu nabonye novuga nti bakerebutsemwo, barapanga ibintu en avance. Nukuvuga ko bariyumvira ati ejo hazaba hameze gute, kandi avyumvira uno munsi ejo atarashikayo nkuko wabivuze. Nukuvuga reko la jeunesse su Burundi bwejo n'ubunyene uno munsi, kuko nako nabivuze, udakoze ikintu no munsi uzagikora ryari? Utagikoze wewe nyene ubundi ninde? Umwe wese niyumvira ivyo, niyumvira gutyo umuntu wese acagira action. Je vraiment ndabashimira, mufise umutima wo kubaka abantu. Nivyo nkuko babivuze, barabibaza ati mu Burundi biragoye, tubuhunze naho bigora gusumba. Tubuhunze bigora gusumba. Abantu aho bari de petit groupe biyorganize bagira ico bakoze, kuko tutabikoze nta wundi azabikora. Ibi bintu byo kurindira abazungu ngo nibaze, bazana bafise amakondisiyo baduha, niyo atuma dusubira inyuma. Nitukene, nitube mu buto bwacu, mugabo twumve ko tunezerewe ko turabarundi. Ego cyane. Nibaza batumviriza yuko uyu mwigeme avuze ibintu bikomeye, abwiye abakuze, abwiye abakiri bato. Imana ikuje imbere cyane gose. Murakoze cyane. Sawa namwe.
Visitez le Burundi. Dépaysement, authenticité, soleil, hospitalité, bien-être, culture. Les ingrédients d'un voyage unique dans ce cœur vivant et chaleureux d'Afrique.